tumwe dukoranira hano twumva icyo Imana igiye kuvugana natwe. Rero muri uyu mwanya imbere yo kumva ijambo ry'Imana turahe kaze mwarimu Ndayizeye Yosuwa ashike hano asengere umukozi w'Imana agiye kutugaburira ijambo ry'Imana. Kaze. Nyakubahwa Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye ko watuzinduye, turagushimiye ko duhaye umwanya mwiza kukumva uvugana natwe. Icyatuzanye mwami twakoraniye hano kugira ngo twumve icyo tubwira, twumve icyo dutegeka kandi uturongorere mu nzira yawe itunganye. Turagushimiye ko wamaze kwakira ibimaze twatanze by'indirimbo n'imitima ikuyoboka. None rero tukiyakama ngo tukumve mwami, turaguhaye ikibanza cyagutse mu mitima yacu. Wavuze ngo uhagaze ku rugi, muntu wese yuguruye umutima wiwe ngo urinjira musangire. Turaguhaye kaze dusangire Mana yacu, ngwino uvugane natwe, uwarungikanya amajambo yawe Mana yacu. Turamusengeye n'umuntu buntu, turagusavye mwami umukoreshe nk'igikoresho witoranirije. Wavuze ngo mu nzu y'umutunzi ntihabamwe ibintu by'icyubahiro gusa, harabamwe n'ibinyantege nke, ngo ariko ibyo binyantege nke mwene vyo abishatse arabereka imazi, aramubereka imazi. Muntu niyeyeza ngo umukuramo igikoresho kizima gihimbara Imana. Uramukoresha rero nk'uwo wahinguye kugira ngo agukorere iki gikorwa. Natwe turumvirije icyo umutumanye. Urakoze Yesu. Tushagaje nk'Abisirayeli cyagiye Ezira yahagarara ku munara agasoma ivyanditswe, bantu bari bijiriwe, bantu bari baburaniwe, bumvise ivyagezwe vyawe baranezerwa, bararirimba. Ezira ababwira ngo ubu rero nimugende munezerwe, muhane mugire iminsi mikuru kuko Uhoraho yabagendeye. Tugendere natwe mwami, twumve ihumure rivuye kuri wewe. Tubisabye Imana Data wa twese mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, amen. Nuko rero dutekereze tuve ivyo Imana duteguriye. Turahaye kaze mwalimu wacu Ntirampeba Pierre ashike hano adushikirize ivyo avuganye n'Imana. Kaze mwami. Yesu Kristo nashimwe. Yesu Kristo nahabwa icubahiro. Tugorora ibiganza twese, ndabagumbiriye mwese mu izina rya Yesu Kristo. Imana yakoze ko turonse uyu munsi kuba hano mu ngoro y'Imana itariki 2 z'ukwezi kwa kabiri, nivyo? Ego Imana yakoze. Hama ndashima Imana ko yemeye ko mpagarara imbere y'umugeni wa Kristo, kuko ahantu ntihamenyerwa, ariko Imana ihaguteretse birakunda. Yesu ashimwe. Hama reka turirimbe iminota 2 duhaguruke, ariko rasi numvise twotera iminota 2 ivuga ngo njoni njoni kwake Yesu kuna raha. Haleluya. Ngomba ngo ureke ibintu vy'amaganya, kuri muri Yesu umva umunezero. Yo abavuza bafate piano iminota 2 dutazire uyu Yesu wacu. Amen. Njoni 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 kwake Yesu kuna raha. Njoni 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 njoni
njoni, njoni kwake Yesu kuna raha. Njoni, 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 njoni kwake Yesu kuna raha. Tulimbe cyane. Njoni, njoni kwake Yesu kuna raha. Njoni, 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 njoni kwake Yesu kuna raha. Njoni, oh, njoni kwake Yesu. Wa baba njo, wa mama njo, vijana njo, njo, njo kwake Yesu kuna raha. Njoni, 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 hey, kwake Yesu, kwake Yesu, kwake Yesu, kwake Yesu, kwake Yesu, kwake Yesu. Njoni, 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 njoni kwa Baba kuna uzima. Njoni, njoni, wa baba njo, wa mama njo, vijana njo, kwake Yesu kuna uzima. Njoni, 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 kwake Yesu, kwake Yesu, kwake Yesu, kwake Yesu kuna raha. Yesu ashimwe. Nacho bitwaye kuba waraye inzara ijoro, nacho bitwaye kuba uri mu mageragezwa, ariko nagomba ndakubwira ivyo nibigutwara umunezero Yesu yaguhaye. Sema amen. Imana yakoze. Hari ijambo imashyize mu mutima wanje, nagomba nababwira ngo Imana yarakoze kuduha Yesu. Imana yakoze kuduha iki? Sukuduha kaunga, sukuduha umuceri wa Kigoma. Imana yarakoze kuduha Yesu di. Yesu aruta kaunga, Yesu aruta mafeza na mazahabu, Yesu ari hejuru ya vyose. Sema amen. Nuwo Yesu ndakuzaniye muri kino gitondo, yazanye agakiza. Vuga agakiza. Agakiza, agakiza. Ni jambo ry'agakiza ngomba ko tuvugana uyu munsi. Imana yatuzanye agakiza. Hama rero uyu munsi ndaza kwigisha sinsigura. Turigisha tumanyagura umutsima. Abantu bari bafite ubunebwe bwo gusoma Bibiliya turababona uno munsi. Uyu munsi ngomba gusoma ibice byinshi. Mbaye ndababwira hakiri kare ko soma ibice byinshi. Yesu ashimwe. Kuko twaje kubya ijambo ry'Imana. Ega mwisi tubamara iminsi myinshi turi mwisi tugwa n'iminsi 6 yose. Rero uje nga birakwiye ko dufungura ijambo ry'iki ry'Imana. Sema amen. Abakozi Imana rero bitegure gusoma no mwishengero bashyira mikrofone tuza gusaba umwe adusomere. Dusobe mwarimu Aime. Adusomere mu cete Paulo yandikiye Tito 2:11. Intumbero y'uno munsi tuzavuga ijambo rivuga agakiza canke gukizwa, kwitwa umukizwa. Turasoma mu izina rya Yesu. Cete Paulo yandikiye Tito 2:11 n'umurongo wa 11 havuga ngo uko ubuntu bw'Imana bwatuzaniye agakiza. Ubuntu bw'Imana bwatuzaniye iki? Agakiza. Yo jambo ry'uno munsi tuzakuvugana. Kuko ubuntu bw'Imana bwaserutse buzanira abantu bose agakiza, butwigisha kwikunkumura ukutubaha Imana no kwifuza ivy'isi, bukatwigisha kwama twitonda tugororoka twubaha Imana muri kino gihe,
twitega ivyizigiro vy'amahigwe no kuzoseruka kubwiza bwa Yesu Kristo. Niwe Mana yacu ihambaye n'umukiza, yatwiguze kugira ngo aducungure, adukure kw'ivyo twagabitanije vyose, kandi yihumanurira ubwoko ngo babe icibare ciwe, bagwanisha ishaka ry'ibikorwa vyiza. Wamuvuga ivyo, ubahanura, ubahana nk'ufise ububasha bwose, ntihakagire ugukengera. Imana ishimwe. Amen. Kuko ubuntu bw'Imana bwaserutse buzanira abantu bose agakiza. Ubuntu bw'Imana ni rwa rukundo rwayo yakunze abari mw'isi, ikitanga umwana wayo ngo umwizera wese nta rubibe, umwizera wese ntazapfe rubi, ariko azahabwa ubugingo bugize gute? Budashira. Ijambo agakiza rero kateguriwe umuntu wese. Mbega agakiza ni iki? Agakiza iyo umuntu yihanye, kandi kwihana kuzanwa no kumva. Iyo umuntu yumvise ijambo akaryizera, akaryakira mu mutima, agaca afata ingingo yo kwihana, atari ukwirega. Ko benshi kino gihe barirega ngo bariko barihana. Hariho kwirega no kwihana. Iyo umuntu yihanye atandukanye n'uwirega. Uwirega azanezerewe nyine nta kibazo, ariko uwihana azarira, abanza kubona icyaha kiwe yuko yamenje, yuko yapfuye, yuko yagotse. Nibuke umugihe nihana, yo nakangutse ndi mu bakozi b'Imana, ndiko ndarira ku mazuru, hariko raza ibindi bintu bibaca ku mazuru. Kubera iki? Nukwihana. Ariko uyu munsi benshi baza nko kwirega. Urabona mwari vraiment Imana umva ashaka n'igifaransa vraiment Imana ingirira imbabazi kweri. Njoo hivyo tena mwalimu, njoo hivyo tena, njoo hivyo tena, njoo hivyo tena. Ukamenga aje kugira brage na mwalimu. Ariko umuntu yihanye abanza kwicuza. Amen. Akarira muri wakumva ati ndatunuye. Uwo rero icyaciwe Imana iramugirira imbabazi. Amaze kwihana aca babarigwa, agakiza aca kakira uwo mwanya nyene. Yesu ashimwe. Mu yindi sobanuro, agakiza ni uguharirwa ivyaha, canke agakiza ni ukuvuka ubwa kabiri. Uwo muntu rero aca yimukira mu muryango w'abana b'Imana. Uwo muntu aca avyagwa n'iki? N'Imana. Aca yimuka akava kuba umwana wa Matayo, papa wanje yitwa Filipo, akava kuba umwana wa Filipo, agaca yimuka akaba umwana wande? W'Imana. Sema amen. Ahandi aca bicaremwe gisha. Bibiliya imbwira ngo dusome, duhekaze muri Mwizahaki nihari, adusome mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana 1:12. Abakumenye Imana barahiriwe, abakumenye Imana barahiriwe.
Kristo ko bwanditswe na Yohana igice ca mbere 12. Ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe. Amen. Abamwakiriye bose, abakiriye ako gakiza rero, umuntu amaze gucika umwana w'Imana aronsa agakiza kazanana n'ububasha, kaca kaguha ikindi kintu gituma udahangagwa n'icyo ari cyo cyose. Aca ahabwa ububasha bwo gucika umwana w'Imana. Amen. Aca ahabwa iki? Ahabwa iki? Ububasha bwo kwitwa umwana w'Imana. Ububasha buhabwa umuntu yamwakiriye neza, akakira, akihanira guheba. Iyo abatwihanira guheba, tuba tubona abakizwa benshi baza kwa Yesu. Ikibazo nuko twirega. Turirega minsi yose gufukama umenga niko kwihana. Oya, gufuka minsi yose siko kwihana. Umuntu yihana rimwe akakira Kristo, agaca aja mu nzira yo kuba umwana w'Imana, agenda yama ivyamwa. Sema amen. Yesu ashimwe. Gucika abana b'Imana. Uronse agakiza rero abaronse n'ubugingo budashira. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana 3:16, kurukundo Imana yakunze bari mwisi rwatumye itanga umwana wawe w'ikinege, ngo umwizera wese ntazapfe rubi, ariko azahabwe ubugingo budashira. Ubugingo budashira uwo munsi nyine wihanye ukakira Kristo, ugenda utahanye ubugingo budashira. Sema amen. N'ubugingo budashira turabugendana. Oya, sikuja mwijuru gusa ngo tubahe ibihe bidashira. Ijuru Imana ibanza kuriduha, twihanye tuba twakiriye ubugingo budashira. Sema amen. Uriko murumva kwihana icyo cyo n'agakiza cyari cyo. Agakiza kazanana n'ubugingo budashira. Amen. Amen. Ugendana ubugingo budashira. Yo, nuko hari abafa bafite imyaka 20 nibisonga ngo ubugingo budashira ngo buraheze. Hajya tuva mu mubiri gusa, ariko ubugingo budashira turabugendana no hirya y'urupfu. Ko tugo ni dupfa turasinzira gusa, ariko ubugingo budashira buraduherekeza baturi kumwe nabwo. Sema amen. Abakiriye agakiza babivyaremwe bishasha. Twavyumvise. Dusabe mwarimu Nyabenda zasome mu cete cyandikwa Baheburayo 10:19. Umaze kuba icyaremwe gisha, nuba uri wa wundi wa kera, ngo ivya kera vyose biba bihise, ubaye umuntu mushasha. Ivya kera biba bihise, byo kunywa ubugoro biba vyaheze, byo gukunda inzoga biba vyakuvuyemwo, byo kuja mu ndasago ucanye kwambara ibiheko. Umaze kwakira agakiza uba uvuye hariya ukaba icyaremwe gisha. Icyaremwe cya mbere yari Adamu na Eva, baremwe muri Edeni. Abo barakoze icyaha, vyasaba yuko Imana izana iyindi Edeni. Iyindi Edeni rero ni Kristo. Sema amen. Bwira mwiza bati Yesu ni Edeni sha. Haleluya, haleluya. Muri Edeni harimo ikintu cyose cyiza. N'Imana yaciye yimura Edeni iraza ariwe Kristo. Iyo umuntu yihanye rero Imana ikimubumbira muri Yesu. Haleluya.
ikamubumbirayo. Adamu we yabumbwe mu vyondo, Imana ifata ivyondo irarema, ariko abihanye bakagira Kristo, Imana nibabumbira kandi mu vyondo, icibabumbira muri Kristo Yesu. Sema amen. Cyo n'igikorwa kibera ahantu ho mwijuru mu Mana, ni Imana icikorera yonyene, Imana ikatubumba ubugira kandi. Haleluya! Yesu ashimwe. Yesu niwe Edeni yacu Imana yaduhaye. Soma rero mu Baheburayo 10:19. Igitabo candikiwe Abaheburayo 10:19 havuga ngo nuko bene data ko turi n'ubushizi bw'ubwoba bwo gushikanwa ahera cyane n'amaraso ya Yesu, duciye mu nzira yadutoboreye sha iri n'ubugingo, ica mu gihuzu gikinze, bisobanurwa ngo mu mubiri wiwe. Soma neza utangurire ako kajambo ko gambere 19. Nuko bene data nivyo, nuko bene data ko turi n'ubushizi bw'ubwoba bwo gushikanwa ahera cyane n'amaraso ya Yesu. Hagararaho nyene. Umuntu yo yakiriye Kristo, iyo aronsaga kiza abashitse direct ahera cyane. Sema amen. Amen. Sema amen. Benshi baze ko ahera cyane ari ngaha. Abandi baze ko ahera cyane ari ngaha. Abandi bazi ko ahera cyane kuza mu mashengesho ya mu matapi, ngo reka twirinde aha tugiye ahera cyane. Yo oya, none dutashe hacasigara ngaha ahera cyane, mwo muca mujahe ko tuba tuvuye ahera cyane, mwo mugiye ahirabura hari, mwo mugiye hajone hari. Umviriza agakiza Imana yaduhaye. Kera mu Bisirayeli hari ahera n'ahera cyane, ivyo byari bigiye by'Abalewi, ariko Kristo amaze kuza yaciye aza guhagarika bya bindi byose by'Abalewi, bya bindi byose by'ivyagezwe vya Mose, kuko byose byari igitutu cha Kristo. Sema amen. Yesu rero yaje afise n'ahera cyane. Hallelujah. Hallelujah. Abo turi kumwesa ashimwe. Amen. Subiramo neza akajambo. Ndagoma ngo mukumve koko ndakavuga ko cyaya aho hantu vuga. Subiramo. Nuko bene data. Mwebwe bakizwa baririmbyi basenze bakoze b'Imana. Ko turi n'ubushizi bw'ubwoba. Umva nabwoba bwo gushikanwa hera cyane n'amaraso ya Yesu. Twashikanwa hera cyane n'amaraso ya Yesu. Sema amen. Duciye mu nzira yadutoboreye nsha. Duciye mu nzira nsha, atari yindi ba Mose bacamwe na ba Yosuwa bagiye ahera cyane. Iri mu bugingo. Twaciye mu nzira mu bugingo. Ica mu gihuzu gikinze. Bisobanurwa ngo mu mubiri wiwe. Kandi ko dufise umuherezi akomeye. Aganza urugo rw'Imana. Twegereze dufise imitima y'ukuri. Yacu icucagiwe. Ngwivemwo ibitwagiriza bibi. Imibiri yacu yuhagijwe amazi meza. Tugumye ukwatura ivyizigiro vyacu. Nikunyiganyige. Kuko wasezeranye ari uwo kwizerwa. Kandi twiyumviraneko kugira ngo tugwane ishaka ryo gukundana. Geza ngaho. Yesu ashimwe. Amen. Inzira yaduciriye handi mu rubavu, amazi n'amaraso bigaseseka. Yaraduciriye inzira yo kutwinjiza hera cyane. Ninjiye ahera cyane.
moranwa amazi meza yisoki idaka manuniyo yo 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 yagereye ahera cyane ndahagendana ngiye mwitenga ndahagenda nahera cyane muri jewe sema amen ndi muri bisi nicara muri bisi ariko ndi ahantu hera cyane Yesu yaneguriye no muri bisi ndahamagara Imana ikumva kandi Imana ikamanuka ikavuga nanjye muri bisi ati mwana wanje ndi kumwe nawe sema amen haleluya tugenda nahera cyane mu mitima yacu ngo wagiye kuririmba ahera cyane abandi bagaca baza akambara neza kubera aje kuririmba ngaha akikwiza ngo ngiye ahera cyane ngo reka nikwiza yo murabe rero muri mu minsi mikuru ya anniversaire ingene yambaye murabe rero mu minsi mikuru ya diplome yo ubwo n'ubujyajya ahera cyane munarahagendana no ku munsi mukuru wa diplome agataha hahera cyane niho ndi n'ubundi sema amen sema amen benshi batinya ngaha kuko gutinya Imana yo mwijuru muriko muranyumva ndiko navuga agakiza singaha mu rusengero oya aha twese turakijijwe aha twese yo urabakuramutsa ngo yo joka namutsa ngo hariko umugabo wawe muhira yo uko no gukizwa mukozi w'Imana ufatiki yo ariko umugabo wawe navyumugirira cyangwa umudamu wawe ukantwengera gose ngo urakijijwe rero yo ariko ukumeze ngaha abari kumera hariyuba sema amen ako niko gakiza haleluya ati uyu muhungu ariko atubwira ibiki ndabikubwira nyine ko mvuye kwa Yesu sema amen agakiza saha atuje kugira ngo Imana tuizindi ngomezi kugira ngo tuje hariya rero duhindura amahanga yose baba bigishwa Yesu ashimwe aho gatwenga n'amagaga kaboneka kwe ariko ashika muhira umujini umenga ni ntambwe ishite mu rugo uyu munsi uze kwakira agakiza gashitse sema amen umuntu mubanya ko ari umukizwa mumaranye igihe kirekire mubana aha twomara nk'ahantu tukuganirwa nk'ahantu tukaronga umuntu gusa tugati mwe mugume ngaha byose nta kibazo aha twomenyana twagira gute twomenyana harabimyoza harabafise uburake harabagwana byomenyekana tu nagomba ndakubwire ngo abana bawe nibo bazi ko uri umukizwa umugore wawe niba azi ko ukijijwe mabuja wawe niba azi ko ukijijwe mwanyumvise umukoresha wawe niba azi ko ukijijwe bajya abantu wakira mu ruro nibo bazi ko ukijijwe haleluya ndiko mvuga ijambo ngo agakiza yo Yesu ashimwe cyane ahera cyane rero turahagendana kwambara ibitambara nivyerekana ko ukijijwe kufisa agakiza canke kuvyamburuka ukisokoza sivyo kwambara birebire sivyo ariko Bibiliya yambwiye ngo ako gakiza katwigisha kwikunkumura sema amen agakiza numwigisha
agakiza ni mwarimu mwiza, kakwigisha kwikunkumura, kakwigisha kwambara, kakwigisha kuvuga, kakwigisha ingene ubana n'umugabo wawe naho yo baboregwa. Agakiza wakaronse urabana n'imboregwa neza, ikavuga ati vraiment ndafise umudamu kabisa. Naho bavuga aborewe tijana nashe kwa madame haraza kunsengera ndamwizaye nta kibazo, akagushingira ntaborewe di, ariko aza kukubaza akabaza hari niwo yomenya yuko wakiriye agakiza. Yesu adufashe. Gervais bagwe mikrofone tumanyagura umutsima uyu munsi ni jambo agakiza. Soma mu Bikolosayi 1:12 ukuze ku 14 kandi ahangira ndangizega nubwo nsoma henshi ariko sinhevye, ariko jambo waryakiriye. Sema amen. Witahuye. Nibagwe mikrofone. Bikolosayi 1:12 kugeza 14. Tusome mu izina rya Yesu. Yego. Mushimbe data wa twese yabashoboje kuraganwa n'abera. Mushime data wa twese yadushoboje kuraganwa n'abera. Umwandu wo mu muco yadukijije ububasha bw'umwiza. Umva wakiriye agakiza, Imana ibigukijije ububasha bw'umwiza bwose. Atwimurira mu bwami bw'umwana wiwe akunda. Gezaho waronse agakiza, Imana ikikwimura aho nyene. Vuga ati kwimuka. Imana irazi kwimura kandi twimura ahantu heza. Ngo iki twimura. Amen. Umuntu akimugwa itwimurira he? Mu bwami bwahe bw'umwana wayo. Ninde warimutse wowe? Warimutse cyangwa uracari mu Burundi, uracari mu Kinama? Oya, aha tubabayeho ariko twe turabijuru twarimutse. Sema amen. Twarimutse, niyo mpamvu tutavuga nk'uko abisi bavuga. Sema amen. Niyo mpamvu tutagwana nk'uko abandi bagwana, kuko twarimutse. Yesu ashimwe. Twarimutse. Abandi barakunda ati Geoffrey no kwimukira mu Kinindo kwe. Ticoma no kwimukira muri Amerika. Nkava hano ngaja muri Canada. Oya hose ukwimuka. Ariko Imana itwimurira mu bwami bw'umwana wayo. Sema amen. Haruta hajya hose uri kuravuga, hajya wiyumvira. None imaze kutwimura hari ahantu ica itwicarika. Sema amen. Mwarimu Michel ngo nawe usome. Suko twimura gusa, iki twicarika. Ikatwicarika. Mwarimu ni uringo. Tutere turangiza. Abanyefeso. Ikite Paulo ni Abanyefeso 2:6. Bibiliya muzizingurure. Muzizingurure kabisa. Mwisi turamanyagura umutsima. Uraza kwimenya ati mbega jewe ndafise agakiza. Narakijijwe cyangwa sure kandi nkurikira igice je ko muri mwizaki kandi antanguze bushasha. Hari abantu ngaha batarashika no gukizwa kandi bamaze imyaka bitwa ngo nabakizwa. Soma mwana. Cyote cy'Abanyefeso 2:6. Imaze kutwimura arantu kidutwara ikakitwicarika. Yatuzuranye nawe itwicarikana nawe ahantu ho mu ijuru. Turi muri Kristo Yesu. Kugira ngo mu bihe bizoza izerekane itunga rihebuje. Sakugeze ngaho.
itwicarikana na Kristo ahantu ho mwijuru. Aha niho turi rero, turi ahantu haheye. Abazi ko bari ahantu ho mwijuru bashyira amaboko hejuru. Ndakubaza ahantu ho mwijuru baciye bamanura. Muri izina jambo ry'Imana kwa rukuri yaratuzuye, ariko ari abatarazuka. N'uyu munsi ari abatarazuka, ariko uyu munsi uraza kuzuka mu izina ryande. Wewe usinziriye, uyu munsi wikangure uzuke uve mu bafuye. Kristo arakumurikira. Sema amen. Yaratuzuye, twishwa n'ubusambanyi, twishwa no kuraguza, twishwa n'ivya runaka, haratuzura. Hagige Yesu yazuka, twari muri we. Sema amen. Twari muri we, azuse atatuzurana nawe, yimutse aduza mwijuru. Turi ahantu ho mwijuru muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu tuyaga nawe, tukavugana nawe. Yaratwicarikanye nawe. Wumva ari wo wicaye, wumva ari we buragamo bwawe. Hari abantu mu kwicara banga gushika hasi ngo baramvye. Umva, nimba warakijijwe arakwicarika. Wanse kwicara naho ucutemba nta kundi. Kandi atwicarika haruta muri salo ministre. Hari umuntu ashika hano akicara atesha ahantu vraiment n'ukuri. Kwicara gusa konyene cye numva amazi. Hari ahantu winjira ninjira n'ibirato cyangwa nabikure. Kuyagiza wonyine ategereka ndavyambura. Oya ni wambure ingo wicare naco. Ukicara umenga ni woche, umenga biraguteye isoni. Yo mbega hano hicara jewe kabisa. Ariko Imana ishimwe itwisharikana ahantu haruta salo ministre yo mwisi. Haleluya. Na hantu ho mwijuru muri Kristo Yesu. Ayi Imana ivuga ati ndi kumwe nawe. Ayi Imana ivuga ngo no data na mama bona urazonyitorera. Aho ni Imana itwicarikana nayo. Aho niho turi. Amen. Amen. Yesu ashimwe. Reka turangize. Icete cya kabiri Paulo ndika bikorino 6:17-18. Dusabe mwarimu Adere nawe ashike hano asome. Nyaruka mwarimu Adere. Icete Paulo ndika cya kabiri Paulo ndika bikorino 6:17-18. Yego 6:17. Agakiza hari ahantu kadukura, karadutandukanya n'ibintu twarimo kera. Wumva ko utaratandukana n'ivyo warimo kera, nurakira agakiza. Soma. Nuko muve hagati y'ababandi, mubitandukanyeko. Niko Uhora avuze. Kandi ntimugakore ku kintu gihumanye na kimwe. Nanje nzobakira. Kandi nzobabera so. Azotubera papa. Namwe muzombera abahungu n'abakobwa. Tumubera abahungu n'abakobwa. Niko Uhoraho ashobora byose avuze. Agize gute? Avuze. Muve hagati y'ababandi. Sinakubwiye ngo ucugenda uve kwa mama wawe, ucumanuka mu gisagara canke zangeso yamarigara yamajambo ateye isoni. Utegerezwa kuva hagati y'ababandi ukabitandukanyako, kuko wewe Imana yarakwimuye. Sema amen. Sema amen. Hari abantu bagumanye babagenzi ba kera bakinyita, agumana nabo nta n'umuco abereka, ariko bidugira ngo va hagati ubitandukanyeko. Bavuze ibi wavuga ivy'ijuru. Sema amen. Sema amen. Niko Uhora avuze. Kandi nimugakore ku kintu gihumanya na kimwe. Uyu munsi abantu numenya ngo nabakizwa niki,
ibyeri baragura, inzoga bakagura, nabo batazinywa bakaziha abazinywa. Ugasanga abakozi b'Imana ko ngandiko mvugana n'isi yose, ugasanga n'abapastori agabatisha we ingo tugende mu kabare, wowe ufata icyo ushaka, ndazi kunywa kayoga, wowe uraza kukomanda ibyo ushaka. Umva, uwo ni umukozi w'Imana ga, uwo ni wamuririmbyiga wamusenze. Yo, hakaza abashitsi banywa inzoga tisha karibu cyane, amare ufatike, jewe nkwa kayeri. Kayeri naco, ariko jewe nakumfata wewe nta kibazo uraza kwinywera wowe vya umviriza. Wowe uri umurozi, kuko icyo utanywa kubera wabohotse uri kugomba abandi ukibatsindagiremwo bagume bari mu hewe wimusura kwihana. Ewa bishop uri hariya muri Amerika nahe, nimba ukora ivyo wihane nurakizwa. Yesu adufashe. Agakiza nukuva hagati y'ababandi kabitandukanyako. Yesu adufashe. Umva waratandukanye cyangwa uracari hahandi. Ukacugenda ukagura ikiyeri ukacukizana ukakimuha akakinwa, hamaro gacumuherekeza ngo akoze kungendera. None wewe vrema umva waronse agakiza wewe, ahubwo waronse akicanyi. Uri kurica, mubwira ati jewe ndakugurira ifana wanse genda, wanse genda. Agakiza rero, agakiza nta bintu byo kubembereza. Nta bintu byo kubembereza. Mwari muzi ngo agakiza ngo ni ibintu bya uca mu nzira ifunganye. Kandi hari abantu bahanahana ibintu by'inzoga mu ibanga mu za kabare, bakicara agatanga amafaranga akariya vyose, yababoreje akariya amafaranga. Hamareo akacheza mu ngoro y'Imana ngo hakaba kabonye Imana, akaba kabonye yakabonye nyene. Turarangije, reka nsabe mukozi w'Imana Placide nawe azasome turangize. Natebeje ariko nta kundi ndiko mvuga ijambo ry'agakiza. Kandi agakiza rero karabaga, karagira operation, unyanka, nkunda vangaha cenja kurya ubugari nta kundi. Cenyitayira mwitenga. Dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko 8:27 gushaka kuri 30. Sisubira gusoma handi. Ndiko mvuga ngo gukizwa cyangwa agakiza. Soma. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Mariko gice 8. Dusome duhereye kuri 27. Gushe kuri 30. Petero ashinga intahe yuko Yesu ari Kristo. Petero ashinga intahe yuko Yesu ari Kristo. Yesu avanayo n'abigishwa biwe. Aja mu mihana y'i Kaisariya mu bwa Filipo. Mu mihana, gira mugenza bati mu mihana. Mu mihana. Ngo agenda he? Acha he? Mu mihana za quartier Bururi, Bukirasazi, Buhinyuza, muri Mirware, mu Gasenyi, mu mihana. Imana igomba itubone iturabire mu mihana. Saha ni mu mihana. Sema amen. Mu mihana. Hariya ku isoko mu mihana. Uri kudandaza muri cafeteria hariya mu mihana. Hati ikivuguto vraiment ni original nawe wakivanze n'amazi. Mu mihana. Uyu muceri ni Kigoma kandi wacanze nande. Mu mihana. Vuga ati mu mihana. Muri bisi abandi bagatanga amahera bakariya, wowe bagusimba ngo Imana irakoze baransimbye basha. Mu mihana. Hey! Imbere y'ikaye
muri exame, mu mihana, ukubita makudeyi, utrisha mu mihana, hacagira gute? bari mu nzira abaza abigishwa biwe, arababaza ati sha bandanye ati abantu bagira ngo ndinde. hariya mu mihana duca banyita ngo ndinde. uwo ni Yesu ga, amaboko ashaka ngo ntibamenye uwo uriwe. baramwishura bati bagira ngo uri Yohana umubatizi. duciye muri quartier Bururi tugiye mu Itenga, hari ukuntu bakuvuga bakwita ngo uri Yohana umubatizi. Sema amen. abandi baturi Eliya, tuko turumva n'abarimyi bose hariya nyene kuri pafe, hariya nyene mu bucamanza, hariya nyene mu biro, ingene bakuvuga sha wewe ndiko vuga mu mihana. abandi ngo umwe mu bavugishwa n'Imana, Sema amen. Yagomba kwanza amenye ingene bamuvuga. Yego ashobora kuvuga ubutumwa, ariko hari upfa bakuvuga ukundi. Sema amen. Nagomba nababwire rero, Yesu yavuze ngo tuzamenyera kuvyo bagira gute? Kuvyo bama. Kwitwa mwarimu ngaha ntibihagije. Urazoshika hariya muhira ugende mu bubanyi batisha wowe na mwarimu Pierre yasha mubanye neza vraiment. Sigaho mama, sigaho mu mihana. Yesu arikonoroza ati sha kumbure aba bantu ngoma nigisha, hari ukuntu bamvuga. Sema amen. banyitande ariko wowe ugomba niba umva muze turarabana ibyo ngaha turahendana umuntu agahumiriza ngo ari mu gakiza yo ashitse hanze cyakanura yose oya ni mu mihana. Hey mu mihana Imana igomba yuko mu mihana ujana hera cyane uhagendera mu mihana sukwasiga ngaha none ni mwava mutaha none hacasigara ngaha hera cyane none muca mujaye muhira oya ahera cyane nukuhajana tujana naho. Sema amen. Ukumva indirimbo uri mu bibazo yo nimunizi sezerano gimana wiya aho ga uri mu buhinyuza uri mu bito reka gucika intege dore Imana yacu nibesha kandi niyivuguruza ibyo yasezeranye izabi. Aho rero waraye n'inzara wari uturengarenga twonyene ariko kubera ujanye n'ahera cyane. Haleluya! Ahera cyane wajanye uzawumva ngo nije wese w'imfuvyi nije mugabo w'abafakasi. Aho rero igikwembe cyaheze, aho rero uri mu umva abagenzi bagutaye ariko kubera ahera cyane wafise uzawumva ngo ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku muhero w'isi. Wahejeje nawe arababaza Yesu ashimwe mvuga Yesu ahejeje kuva mu mihana acahindukira abo bagabo bari hano nawe arababaza atari komweho mugira ngo ndinde umviza bagenda buhoro tuko turakora vya bikogwa turahandi hantu hiwacu ega haturazinanye kandi hana abakristo baratuzi natwe turabazi turazinanye abo bareka mukavuga harimo buri byo muvuga ariko na Yesu yavuze ngo mumva bamvuga ngo ndinde. Haleluya.
sema amen. Habaza Petero ati sha wewe tuko turasangira ku isahani, hari gusanga naragucuze wana, vuga wewe unyitande. Petero aramwishura aturi Kristo. Wewe ndakuravye no mu gufungura shawe no kundi ndakabisa. Hari abantu bageze mu rubanza bonye inyama yo ariko Yesu ndakuravye mu kwisereva konyene shavrema ndakuravye yo wewe uri Kristo umwana w'Imana nzima, sema amen. Bari babanye imyaka myinshi, hajya tubanye sawa sawa umwaka niho tumenya abo turibo. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Amen. Arabihanikiriza ngo ntihagire umuntu babwira ibyiwe. Umviriza birivuga ivyagagakiza, birivuga simba kuvuga wewe, birivuga bigira gute, biragusobanura. Utaranavuga ati sha wewe vrema kumenga wowe umukizwa, utaranavuga apana kwemera ngo je ndo umukizwa ngo sanga muri Pentecote ngo kubwiza bwa kinama. Oya, birivuga. Wamwigeme birivuga, muri fiançailles yanyu birivuga, birivuga. Niri jambo ry'Imana. Yo, Yesu ashimwe. Kuba umukizwa rero sukurimba ivyo nibidukanga uko sigukizwa, ariko hariya mu mihanashi, hariya mu cyumba cyawe, hariya uryama, hariya muri telefone yawe ukabana n'umugore wawe, telefone yawe ntaniyazi, wafashe urafirigitiza amakode ugatangaho rero ugacangura umukizwa rero bagutelefona aho kubwira ati madame raba uwo muntu andelefonye, ufata telefone ugaca no mu kwitaba uri kwasanga na madame ubanza kwanza ukavuga rindira gatoya. Ni wabona umugabo ameze guca nawe uzoca wiruka uje inyuma yiwe. Haleluya! Agakiza akagenda kwitabira muri hahandi mu kazu ka sugumwe, hakinya vuga bora bora, ndi kumwe na madame, ndi kumwe yo. Wewe nurakizwa, wewe nurakizwa. Uyu munsi wihane. Telefone y'umukizwa ageze mu muryango yakirangaho ku meza. Jewe niko bimeze. Abana bakaraba kwanza muri galeri, bakinjira bakaraba mu message, ariko genda urabe uyu munsi uzibona ngo bizu ngo sheri ari kumwe n'uwiwe, sheri ari kwandikira abandi. Wewe nurakizwa. Amen. Kuramo kode, nimba uri umukizwa kuramo kode uvuga ati papa naka telefone ngiye nibandondera uze kubabwira ko nduhutse, aho uzoba uri umukizwa. Pana guhenda navyo ngaha gusa, umwanya waye muto ariko kandi wavyumvise, twavyumvise agakiza. Amen. Ugasanga umwigeme mkode n'abatamakazi babatu yo aba nabari yibaza tugiye no muri mu banyeshure harimba muri terama yo akana kanje nagakizwa yo nagakizwa. Oho nagakizwa kwe kara kubeshe ngo batumye minervare kandi ataye babatumye ngo nagakizwa. Akana kanje nagakizwa. Oya, umuntu amenyekana no muri telefone. Ukibona tumuntu ingena ameze na televiziyo yawe iramenya ko wakiyagakiza. Oya, televiziyo yawe yamara imiziki yabambaye ubusa gusa, pam pam pam, ugacutamba nabo bambaye bari muri ya miziki, nawe ugacuja mu mwemu mu cyumba cyawe ukagafungura
Imana yakubonye we nurakizwa. Bimbwira ngo ntimugakunde isi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu ntiyakunda isi nazo bakunda Imana yo mu ijuru. Gukizwa rero n'ahantu ukizwa mwarimu atari hari cyangwa pastor atari hari wo murimbo atari hari uri ahantu wenyene ni agakiza kabonekera. Sema amen. Mvuga uyu muntu Yosefu arimukana n'Imana ayijana mu Babuloni. Muka Potifari abonye ati shaka kakozi vraiment ndiko ndakaraba n'amaso ndiko ndakaraba ingene gasa akagahungu mbega shaka kavahe agakiza karadusiga. Sema amen. Karadusiga ageze gusumugisha curaza kwa Potifari icyo bakora ko cyose wari umugisha gusa kubera hinjiye umuntu azanya agakiza agendanye Imana arayimukanye ayitwara i Babuloni. Hagiye Imana n'umutungo tugendana. Sema amen. N'umutungo tugira gute? Tugendana. No mu biro tukagendana. Ndumupolisi nakiriye Kristo ngendana Imana. Ndumusirikare nakiriye Kristo ngendana Imana. Sema amen. Kuko abasirikare barakizwa n'abapolisi barakizwa. Umva gukizwa n'umuntu wese. N'abatunzi barakizwa. Arakaraba arakagenzura ati sha umunsi umwe jewe nzogacakira. Yabona koza amasahani akibaza ngo kabaye ngaho kwa muka Potifari. Kumba akajama kirigwa mu ijuru. Kirigwa ahantu ho mu ijuru. Yajyanye kugira ngo ajyame ko wiwe kumbe yajyamiye kwirembo giki kijuru. Umunsi mwarihenda yo yari yamuhaye amafaranga yaraguze n'impuzu yambaye impuzu ati cyane izi impuzu yambaye vraiment nijeho namuhaye umushahara cagenda arazigura. Umunsi umwe cagenda asumira ngo uyu munsi rero nta mwarimu ahari nta papa na mama bahari urazi turi muri Omani. Turi hehe? Muri Omani muri Arabia. Rero abasizariya mu Kinama ndiko mbwira abakizwa bagiye muri Oman n'abandi bagiye muri Arabia n'abandi bari muri South Africa. Agakiza n'umutungo twimukana. Sema amen. Hame natebeje aho papa tari aho mama tari ni Imana ikeneye kubona yuko ugize gute yuko kijijwe. Amusumira kumuzungu uyu munsi numvana nga kandi ndaguha icyo ushaka cyose ndakongera amadolari ndakongera umushahara we gusafa kwemera nawe utubona. Ariko Yosefu ati nawe utubona ahera cyane ndahagendana. Sema amen. Sinshobora singira gute sinshobora. Asumira wa mwambaro Yosefu ati sha uyu mwambaro vraiment nakare nawe guze mu mahera wampaye uyu ndawukurekera kabisa. Ariko uwindani nukorako umwambaro wa hehe windani acara muhebera ya mpuzu avuga ati iyi mpuzu nakari nisigare hano ariko agakiza ndagahungane. Sema amen. Agakiza ndagahungane hazogera igihe agakiza munganye kazonyambika uwundi mwambaro. Sema amen. Hallelujah. Agakiza karambika agakiza karatugaburira. Iyo unesheje Imana ikirungi kamarayika bakakuramira. Sema amen. Mbega Yosefu Imana yaramwambise kandi hageze uri Egiputa yicara kuri ya ntebe. Banyakubahwa mwese muri hano tugira amahoro. Tinasasagare umviriza yakomewe amashi kubera yanesheje mu cyumba. Yanesheje mu cyumba. Umuntu yanesheje haragera Imana imushyira ahantu bamukomera amashi. Sema amen. Sema amen. Sema amen.
Ni iri jambo ry'Imana ryose mwese Imana ibahe umugisha.